zizohava zibonekeza muri kazoza kaha imbere na cyane cyane hamwe twosamara ntituze turahanura twongera dufasha mu bishoboka byose kugira ngo ugwaruka rushobore guhindura ingendo. Turamenyereye kubona abigeme benshi muri murungano mbere n'abatoyi bawe canke bakuru bawe bakunze kuba bariko bariga mwatubwe ko miga mu wa kabiri mu gisata c'ubutunzi ngaha ku Kirehe, ugasanga amashure yabo nka mugeze mu wa kabiri baciye bayahagarikira hagati bivuye ku kuntu bishinze imisoro canke abagabo bakabatera inda. Abo bo wewe kubgawe kuri ico kintu c'abigeme akunda gutwara inda wo bavuga kwiki? Hariho ugwaruka gwinshi rukora heba amashure ruvuga ruti nta kazi gahari ntaco tuma mbandanya niga wewe rubwira iki? akazi karahari ahubwo bisaba kwiga kugira ugira ucugeze guhurumbira ibintu by'ibyambagwa hanini nivyo bituma dutwarinda. Turasubiye kubaramutsa abakunzi ba Mabayi Media TV ku kuntu mudahengeshanya kwa muriko murakurikirana Mabayi Media TV. Rero nkuko mubibona turi kumwe n'ubuserukira ugwaruka muri komine ya Mabayi. Ubu tumusanze ageze ku ishure rikuru rya Butahana iryo bita lycée communale Butahana, aho yariko arakorana n'abanyeshure bo kuri iryo shure nyene rikuru, ariko kandi ndabibutse ko yari yabanje gushika ku ishure rikuru ryo ku Kirehe, aho nahone yakoranye n'abanyeshure bo ngaho nyene ku iryo shure rikuru ryo ku Kirehe. Rero natwebwe twagumye tubagenda ko tubona ibyo bariko barikoza, ariko ntitwashowe kumenya ido nido ukuntu byagenze kugira atangure gufata ugo rugendo nabo bafadikanije bazunguruka hirya no hino kuri ayo mashure. Rero ubu niwo mwanya turonse kugira ashobore kugira ica tubwiye. Turabaramukije nyakubaho. Natwe turabaramukije. Byo kunda kumanza kwidondora bari barakurikirana Mabayi Media TV. Ego ku mazina nitwa Ntunzwenimana Raphael, nkaba nsanzwe nserukira inama nkuru y'ugwaruka muri komine ya Mabayi. Ego twababonye muri ko murazunguruka amashure atandukanye muri mubiki muri rusangi. Ego mu gwaruka twariyumviriye igikorwa cyo kugendera amashure atandukanye agize no komine yacu ya Mabayi mu ntumbero yo gutsimbataza indero ibereye mu gwaruka no gushira akanovera mu bijanye n'inyigisho ubumenyi, tukakundisha ibyigwa abanyeshure na cyane cyane ko hariho ikigwa cabaye twaragize umwihwezo dusanga abanyeshure bo muri komine ya Mabayi abenshi barahebera mu mashure kumvo zidafashe, abandi ugasanga nubwo bariko bariga ugasanga nta ntumbero nyezina cyo no kwita vision mu Gifaransa bafise. Rimwe na rimwe rero amashure bacira hagati kubwo kutagira intumbero ifashe no kwiha amahangiro. Rero tukavuga nti nk'ubuserukizi bukuru bw'ugwaruka muri komine turakwiye kugira ico dukoze, na cyane cyane ko mu migambi twiyemeje harimo no gushigikira ugwaruka mu kwiteza imbere mu bisata bitandukanye. Rero twabonye mu bisata bitandukanye n'igisata c'indero kirakenewe cyane, ni naho cyane twashize ingufu zikwiye kugira ngo turabe ko no mu by'ubumenyi abanyeshure bashobora kwiteza imbere bagashira ubwenge ku gihe, maze kuko twabonye no mu bibazo bya leta bakora akenshi nta manota meza baronka. Mugabo twararabye dusanga sukubura ubumenyi suko bacabitora ahubwo no kudaha agaciro ico gikorwa, na cyane cyane ko dusanzwe duherereye mu komine bivugwa ko isanzwe ironde icuri kurigwamwo ubutare. Abenshi barava mu mashure ngo bagiye kwimba izahabu, abana b'abakobwa nabo bakihutira kuza kurongogwa, ndetse hariho n'amakamwe mu twagiye turabona aho abanyeshure baheba amashure nubwo abayamenye uyu mwaka mugabo ntibimubuza kuja kubaka ugwiwe. Rero tukabona ko ari ingaruka mbi zizohava zibonekeza muri kazoza kaha imbere, na cyane cyane hamwe twosamara ntituze turahanura twongera dufasha mu bishoboka byose kugira ngo ugwaruka rushobore guhindura ingendo.
mbega mumaze kugendera amashuri angahe? Ico gikorwa twagiteguye muri komine yose ya Mabayi mu gisata c'indero, twagitanguye ku itarike 2 z'uku kwezi nyene kwa gitukutu uyu mwaka turimwo 2023, tukaba twagitangiriye muri zone Buhoro, aho twagendeye ishure RTC Buhoro, aho twarahaciye turayaga n'ugwaruka, ndetse ico dushima cane nuko bigaragara neza ko iki gikorwa citabirirwa canakunzwe gose n'abayobozi b'amashure ndetse n'ubuyobozi bw'indero muri komine, kuko baraduteye intege mu kudusabira impusha zitandukanye kugira ngo bikunde abayobozi batwemerere kudutiza umwanya twategekanije dushobora kuba turiko turaganira n'abanyeshure ku bibazo bibahanze canke ibyo twamaze kubona bibahanze, kugira ngo dufashanye mu guteza indero imbere ndetse n'ubumenyi bukwiye mu bisata bitandukanye. Twarahavuye tuja no kwishure nderabigisha rya pedagogy lycée Ruseseka, nahone ico gikorwa ejo cararanguwe kandi neza cane, baratwakiriye abayobozi baho kandi baraduha n'umwanya abanyeshure. Iyo turiko turavugana by'ukuri turabona ko inyigisho tubahaye bazishize ku muzirikanye, kuko badutega yompi bakadukurikirana, ndetse n'ikimenyamenya nuko hariho n'abanyeshure bahabwa umwanya wo gushikiriza ikibazo canke kugira ico bavuze kuri ico gikorwa kiba cakozwe. Rero turafise ubuhamya bushimishije bwerekana ko ico gikorwa cari kirindiranywe igishika, kandi tukizera ko kizotanga umwimbo ushimishije. Murigerageje kuraba, mwatubwiye ko mwatanga itarike 2, no musi turi ku itarike 3 z'ukwicumi mwaka wa 2023, aho mumaze kugendera nta ngorane zirabashikira? Kubijanye n'ingendo turiko turakora ntawo bideha, intambamye zirimo kandi ni nyinshi cyane, kuko mu nama nkuru y'ugwaruka turafise ikibazo dukora twe nk'abitanze, kuko nta buryo turaronswa bwo kudushigikira mu bikorwa, kuko abaduserukira ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu badusaba ko twoza turakora dukoranye n'abajejwe intwaro aho duherereye, maze muri kwa kubaka ya nyabune tugakorera hamwe mu bishoboka byose tugashigikirana. Rero intambamye dufise, hariho abo usanga badatahura ibyo turimwo, ku buryo usanga nk'uburyo bwo kwiyunguruza nk'ubu n'ingorane. Murabona ko nubwo tuja kugendera amashure tugenda turi inkewa, kandi biro iba yubatswe n'abantu kuko mu gisata c'ugwaruka muri komine Mabayi dufise imitumba 23, kandi iyo yose umutumba wose uba uriko ubuserukira ugwaruka ku mutumba. Rero n'igikorwa twari twavuze ko twokorana twese nka biro kominale na biro korinere, ariko kumvo zuko ataburyo bwo kwiyunguruza buhari, nico gituma ubona dushika kuri tere turi inkewa. Bimwe mu byo twibaza ko byo hava biduca intege, kubera ko burya iyo turi umugwi biradufasha tukahana n'ivyumviro, tukaba twokora igikorwa gishimishije para raporo yuko umuntu yokora wenyene. Mbega umungerageje guharura, numvise ko ryamaze kugendera amashurane, igikorwa uyu munsi cyarangiye canke haribyo mutegekanya kuzobandanya? Ni kuvuga iki gikorwa turimwo ni igikorwa kitoroshe cyane, kuko kubera ko natwe twari tubinyotewe, kuko hari ibyo twari twaripfuje gushikako mu mavakanse mu gihe cy'uburuhuko, ariko bitakunze kumvo zitatuvuyeko. Nibaza ko mubona ibihe twari duhitiyemwo aha mu karere ka Mabayi. Rero nico gituma twaciye dufata umwanya wo kuvuga ko twogendera amashure yose, na cyane cyane tukamanza kugendera amashure asanzwe afise amaposte fondamentale, kugira ngo dushobore kumva ibibazo bafise, kuko twararabye turakora isuzuma dusanga ku mashuri akora ibibazo vya leta umwimbu ntabwo ari kirenga. Ego nubwo twobona ko bitandukanye no mu myaka iheze, ariko ntabwo barashika ku rugero rushimishije. Ari naco gituma twaciye duhitamo ayo mashure kugira ngo bishobotse
nitwasanga hari ibibazo bafise mu bijanye no gukora ubushakashatsi canke no gukora ivyo bibazo turabe ibishoboka byose kugira ngo izo ntambamye bafise nabo zitabavuyeko bashobore kuzironkerezwa inyishu. Ico naco tuko tugishikako kandi ku mashure twaciye ko twabamenyesha ko twahasanze izo ntambamye nk'ubu baravuga ko ata ibikoresho bafise ajya makopi bijya bibafasha gutegurira ko ibibazo vya leta bita mu gifaransa my private type ngo ntayo bafise ari actualize kuko usanga bariko bakoresha ibimaze imyaka ishize mugabo gasanga mu myaka ya vuba ntavyo bafise gutyo bakagomba bategurira ku vya kera kandi hariho bishasha usanga byarasohotse. Rero twaciye dusanga hariho n'abanyeshure usanga na cyane cyane abiga mu by'ubuhinga bashikiriza ko biga ibintu by'amateori gusa mugabo ama pratique usanga atabikoresho byabo. Aho twoba akarorero nko kwishure by'ubuhinga rya Buhoro aho mu gisata cha OFore batweretse neza yuko ibijanye n'ibikoresho bakoresha muri pratique atana kimwe bafise. Aho nahone hari ibyo basabye ko n'imiburiburi bashobora guhabwa akaryo nimba ibyo bikoresho bitabonetse mugabo ubuyobozi canke ababaserukira bakaraba ingene bo bafasha bakagira nk'amavizite bakaja nko kwishure risanzwe giga nk'ibyo biga rifise ibikoresho bakazogira visite n'imiburiburi bijya bikoresho babigisha bakoresha bakanaraba ibyo ari byo kuko ngo babibona mu majambo mugabo fizikema ntabyo babona. Ico kibazo nahone twagisanze no kwishure yigisha iby'ubutunzi rya Kirehe muri ekonomi aho bavuga bati na cyane cyane kubera ko bari muri service ya comptabilité biragoye cyane kugira ngo ama operation yo muri comptabilité bashobore kuyatahura cyane kubera babereka ko babikora babicishije ku machine mugabo ugaca usanga niyo ordinateur ngo ntibagira gukorera kugurura Excel cyanye gukoresha Excel cyanye Word cyanye kugurura machine ibyo byose ngo babyumva mu majambo mugabo muri pratique ugaca usanga kubera nta bikoresho bafise biriko bibagora bagaca bagira ko basaba nyabona nyomba byoshoboka ko bashobora gufashwa bakaronka n'imiburiburi ibikoresho bibafasha gukoresha muri pratique kugira ngo nabo ibyo twababwiye ko n'inyuma y'ubu buzima ko bashobora kujya no mu mashuri y'imyuga bakongerereza ubumenyi bazogende bafise impano canke ama competence intellectuelle mu madomene atandukanye bikwiye. Ubu mwatubwe ko muzoteba amashure yose afise ibisata ubu musigaje amashuri angana gute gushika uyu munsi? Ni kuvuga uno munsi turi ku munsi ugize turangije umunsi ugira kabiri mu mugabo dutegekanije ko tuzogendera amashure hafi 8 muri komine yose tukaba dusigaje ingendo z'imisi 3 murumva ko igikorwa kikiri cyose turasaba gushigikirwa. Rero ni igikorwa kitoroshe mugabo kubera ko twigishwa ko dukunda ugwaruka ko turi ishimikiro giterambere rirama. Rero nico gituma natwebwe twagerageje kwerekana mu mpano zacu canke ibyo dushoboye turategura iki gikorwa kandi turabona ko nubwo intambamye ari nyinshi ariko gusa nkuko babivuga jeunesse moteur de développement dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo izi ngendo tuzozirangize uko twazitangiye. Ego turabona ko hagenda hariho akarusho kandi natwebwe izi ngendo ziradufasha kuko tugenda tugira ubushakashatsi tugenda tugira ibyigwa tugenda twiga gutyo tukagenda tugira ibintu bizotuma twiyumvira no kuzokora ikindi kintu kizotuma hari ico tuzosahiriza na cyane cyane muri kano karero deherereyemo. Harakajamo mwacishijemwo muvuga muti ni gikorwa gikwiye gushigikirwa hari umuntu ashobora kwiyumvira muvuze gushigikirwa mu bamushatse kuvuga iki? Ni kuvuga nakivuze mu ntango nerekana ko ari gikorwa gitwara uburyo bw'amafaranga kuko turasaba kwiyunguruza ndetse n'abagiye kuri tele urabona nyene mu buzima biragoye hari igihe usanga bakeneye nk'amata canke n'ikindi kintu canke umukate nubwo ari ibikorwa byo kwitanga ariko murumva ko bakeneye gusahirizwa mu buryo bw'amafaranga na cyane cyane ko ibintu byo kwiyunguruza muri kino gihe bitoroshe cyane. Rero nakivuze mu buryo bw'amafaranga gusahirizwa ndetse nabo n'ababishoboye twari twipfuje ko nko mu ntwaro hoboneka
nk'ujejwe nk'userukira intwaro tuza turajana aza arumviriza mu kugira ngo arabe anadufashe anatwungure n'ivyiyumviro mugabo turabona ko bitavuye bikunda sinzi ko ari kumva z'ibikorwa byinshi bafise mugabo twe twavuze ko tudashobora gucika intege tutegerezwa gushika kwihangiro twihaye. Ego hoba hari ico muba mwashaka gushikitsa kuri Mabayi Media TV tutababajije? Ico twashaka gushikiriza mutatubajije nuko muri ibi bikorwa turimwo hari abanyeshure bamwe usanga batorohewe kumvo zuko usanga uburyo bwo kwiga atari kirenga abandi ukabasangana ubugwayi butandukanye na cyane cyane abagendana ubumuga canke bamwe bo muri miryango y'abatwa usanga mu bisanzwe bakeneye gushigikirwa. Ico naco twakibonye nk'intambamye muri rusangi kuko twama twavuze mu mugwa abantu ntushobora gutera imbere wenyene kuko gutera imbere wenyene uhura n'intambamye nyinshi. Ni vyiza ko twese tugira rimwe ku ntambwe yitera kuri ryahangiro yiterambere rusangi. Rero muri iyo miryango y'abagendana ubumuga canke muri iyo miryango y'abatwa twasanze ibibazo bitandukanye tugasaba ko boshigikirwa bimwe biboneka atari mu majambo gusa mugabo n'uworonka igitabo gifasha mu nyigisho canke ikaye canke ikaramu canke bajya bafise ibibazo twarasanzeho n'abafise ibibazo byuko bagendana ubugwayi butandukanye mugabo ugasanga nta mikoro bafise kugira ngo baze kwivuza nabo kandi bagasaba gufashwa mbere baharimwe baduhaye umutwaro batubwira ko byukuri bumva ko ubuzima bwabo bwari bukwiye gusuzumwa kuko hariho ingingo zimwe zo mu mubiri baba bumva zitifashe neza. Hariho n'abandi badushikirije ko hariho abavyeyi bababera intambamye mu kwiga aho umwaka w'ishure watangiye hari ababujijwe kujana ku ishure babereka ko igihe cyo kwiga kuri bo carenganye ko bakwiye guhagarikiraho bageze ngo bakaja gukora ibindi bikorwa. Ibyo navyo tukabibona kari uguca intege abana baba bafise umugambi wo kwiga. Ni nkuko hariho n'abavyeyi badushikiriye batubwira yuko hariho abana babagoye kugira ngo basubire ku ishure kandi bakabona neza ko abo bana batize bazoza kugira ibibazo muri kazoza kabo. Rero tugaca tugira ko dusaba abayobozi b'indero nabo bose babishoboye ko bofasha haba mu buryo bugaragara no mu butagaragara umwe wese kuco ashoboye akagira ico aterereye kugira ngo abana bacu bashobore kwitegurira kazoza kabo keza. Na cyane nkarangiza ndababwira ko icivugo cacu ni iki gikurikira: ishure inkingi y'iterambere rirama. Ugwaruka twese hamwe twige twitegurire neza ejo hacu heza. Murumva neza ko umushinge w'iterambere rirama n'ishure kandi murabona ko mu gihugu cy'u Burundi uko bitunganijwe kugira ngo tuzoshike kuri ryahangiro ryuko Uburundi buzoba bwifashe muri 2040 Uburundi buzoba buteye imbere muri 2060 aho tuca tubyirabisha ko twebwe gwaruka tukabona ko ari twebwe dutegerezwa gufata ya mbere kugira ngo iyo mbono igihugu cyashize imbere ishobore kuzova mu nzozi ije ku mugaragaro. Bakunzi Mabayi Media TV ukabutaragira sabone cha subscribe raba musi iki kiganiro ucufite ndaho handitse sabone cha subscribe weje kwa afite ndicona haragakingira naho nugakoreko uhajeje cubona handitse tute canke all naho no hakore kugira uzokwa mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma nyakubaho barabo mufise motera kamo. Ego abo twotera kamo ahanini nimvukira za Komine Mabayi buba bamaze kugera aho bigejeje mu iterambere rusangi ko batoshima gutera imbere bonyene mugabo baza bariyumvira no kuri runo gwaruka akenshi usanga rukeneye gushigikirwa kuko twarabonye ko ugwaruka rafise impano zitandukanye ariko babuze abo bashigikira na cyane cyane mu kijanye n'uburyo kuko umuntu arashobora kuba afise impano ariko akabura uko impano ziwe zishobora kumenyekana haba mu gihugu cyose canke mu makungu kubera yabuze abamushigikira. Hama kandi tugatera intege uwo wese kuko barimwe turabafise baduteye intege baradukeza baranaduha baradutera inguvu kabisa batubwira ko ingingo twafashe zo gushigikira ugwaruka twozigumamwo maze tukirinda ico cyose cyo duca intege.
tugatera kamo rero n'uwo wese ataratahura ibyo turimwo burya iterambere rusange twese dufise uruhara muri byo kugira ngo bize bigende neza. Rero uwo wese ataratahura akamaro kugwaruka tumuhamagarira cyane ko turiho kandi ko twiteguriye kugira ico dufashije kugira ngo iterambere rishware aho tuvuka muri komine, mu ntara no mu gihugu cyose. Ico dukeneye no guhabwa agaciro, guhabwa umwanya wo guhayanisha impano zacu kugira ngo ejo tuze dutegure kazoza kacu kameze neza. Murakoze. Ego turabashimiye cyane kuri umwanya mushobora kuturonsa kujya mushobora kugira ico mushikirije kuri Mabayi Media TV. Namwe turabashimiye cyane kuba muduhaye aka kanya ko kugira ngo dushikirize ibikorwa biriko birarangurwa biciye mu nama nkuru y'ugwaruka. Tunabasaba kandi ko mutogarukiriza ngaha ahubwo muze muratuba hafi na cyane cyane kugira ngo iki gikorwa turimwo kigerageze kumenyekanishwa aho hose bishoboka kugira ngo uwo wese hari ico yoterera ku bwa Mabayi Media TV ashobore kugira ico aterereye. Murakoze. Murakoze cyane namwebwe mwadukurikiranye, reka tubashimire ahasigaye naho butaha, ariko kandi mu mwanya muto duca tukunda bashikiriza ikiganiro naco nakoranye nabamwe mu gwaruka bari muri ayo mashuri abiri mpejeje kuvuga, ishure rikuru ryo ku Kirehe n'ishure rikuru ryo ngaha ibutahana. Turasubiye kubaramutsa abakunzi ba Mabayi Media TV, mwebwe mwese mukudukurikirana nkuko nari nabibabwiye. Ubu twaherekeje umukuru w'inama y'ugwaruka muri komine ahari kuragira ingendo ku mashure atandukanye ari muri komine ya Mabayi, aho rero ko atemberera amashure asanzwe afise ibisata. Uno munsi rero ngo yagendeye hehe? Turi ku ishure rikuru rya Kirehe aho ndi kumwe n'umwe mu banyeshure basanzwe biga kuri iryo shure. Turakuramukije. Ndabaramukije cyane. Meze neza? Yego meze neza. Niba kwitanga iki? Nitwa Nishimwe Grace. Nishimwe Grace, usanzwe wiga he? Niganga nyene ku Kirehe, deuxième économique. Deuxième économique. Aha twabonye hano mwari mu mugwi munini, haje mwari kumukora iki? Bo twarose umushitsi yari yaje kutugendera aduha impanuro zingene dushobora kwitwara n'ukuntu dushobora kwiga dufise vision. Mu byo yashoboye kuvuga ni cyahe wewe wumvise ko cakunyuze by'ukuri? Icambere nuko umunyeshuri ashobora kwiga afise intumbero yo gutegura kazoza kiwiwe, niyige ari biherera ngaho ku buryo ushobora guheza imanite ukabura rangije, ahubwo ushobora no gutera imbere mu yandi mashuri, noneho bigatuma wiyungunganya uhejeje ngene ushobora kubaho. Twakubonye uri kurabaza ikibazo, iki kibazo cacerekeye iki? Wavyokunda ko kivuga n'abari baradukurikira kuri Mabayi Media TV bakacumva? Bitari ikibazo kijanye nyene n'ikiduhanze ngaha kw'iri ishuri rya Kirehe. Turiga teisi ariko twiga teori yonyene. Rero nasaba yuko bodufasha bakadushikira imbere bakadusabira imashini zishobora kuza ngaha ku Kirehe kugira ngo dushobore gukora na pratique, kugira ngo dushobore gutahura, kuko nta kuntu twokwiga teori yonyene ntituzi isuri, ntituzi imashini, basi ntituzi kugurura, ariko ugaca usanga turiko twiga teori yonyene ngo imashini ikora uku bigenduka ariko udashobora kubibona. Rero namye ndasaba kugira ngo bashobore kutuzanira imashini ababijejwe canke abagira neza boshobora kudufasha botuzanira nk'imashini ngaha ku Kirehe kuko birakenewe. Murafise umuyaga nkuba none aha ku Kirehe muca mukoresha imashini gute nimba atamuyaga nkuba hari? Nta muyaga nkuba dufise, gusa boshobora no kuturonsa pano kugira ngo niyo yoba imwe basi dushobore kuyihanikirana dushobore kwiga bitworoheye. Ukubwawe ugerageje kuraba uru rugendo ariko hakorabona rwari rukenewe cyane? Uru rugendo rwari rukenewe cyane gose kuko byatumye tugira intumbero ku batari bazifise, kandi urumva yuko dushoboye no kuvuga icifuzo cacu twari dufise
n'ibyo twari dukenye tugashobora kubivuga kugira ngo bashobore kudufasha. Ku nyigisho nyinshi yabahaye mugiye gukora iki nico bita engagement hajya mu yangaja tudufatiye ku byo yatwigishije tugiye gukora iki kintu ni iki ku bwawe nka Grace ugiye gukora iki? Ku bwanje ngiye gufata umwanya munini wo kwiga kuko naco yaduhaye kw'impanuro, fata umwanya munini wo guha ivyigwa kugira ngo dushobore kuraba yuko twotera imbere natwe, hama nkashangira umugambi yuko mpejeje nshobora kwiteza imbere mu ma entreprise atandukanye nkaraba ko nanje nshobora gutera imbere. Turamenyereye kubona abigeme benshi muri murungano mbere n'abatoyi bawe canke bakuru bawe bakunze kuba bariko bariga mwatubwe ko miga mu wa kabiri mu gisata c'ubutunzi ngaha ku Kirehe, ugasanga amashure yabo nka mugeze mu wa kabiri baciye bayahagarikira hagati bivuye ku kuntu bishinze imisoro canke abagabo bakabatera inda. Abo bo wewe ku bwawe kuri ico kintu c'abigeme akunda gutwara inda wo bavuga kwiki? Mu bisanzwe uri umunyeshuri ukaba warahereye primaire ukiga ugashika mu wa kabiri n'urugendo rurerure ruba waragenze, rero uciye uhagarika ngaho ubu utakaje ikintu kinini mu buzima kandi uzicuza. Rero ico no bafasha nuko warinze ugera deuxième gira umwete ushobore no guheza uwo mwaka usigaye kugira ngo basi nimba uhejeje imanite urashobora kuronka bivanye nuko iwanyu byifashe, urashobora kuronka ukaja kuri universite bivanye n'amanota waronse. Rero umaze guheza universite basi cugarukiriza aho ubona ati canke basi ubanze witeza imbere mu bindi hama ivyo kuja ku bagabo ubifate mu nyuma. Abakunze guhendwa na misoro itandukanye n'abagabo batandukanye kubera ibintu babahereza ni iki gishobora kubabwira? No basaba ko bo kwihangana bakiga hama ivyo bakazoza kuvyakira mu nyuma babanzuye guheza amashuri yabo kuko amashuri niyo kazoza kawe. Yego turagushimiye cyane kuri umwanya wo kuturonsa. Yego murakoze namwe ku mwanya mwatanze muza ngaha ku Kirehe turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Amahoro? Amahoro. Mumeze neza? Yego turashima cyane. Musanzwe mwitwa bande? Ku mazina yacu twitwa Hategekimana Jean Dodier, abasanzwe ari umunyeshuri yiga kuri lycée Kirehe. Ego twababonye namwebwe muri ahantu mu mugwi w'abantu benshi hajya mwari mu biki? No munsi twagira ibakwe kw'ishure ryacu turonka abashitsi cyane kurongoye ugwaruka urwego rwa komine yashitse kw'ishure wacu aje kudutemberera. Mbega ko naguma mbona yafashe umwanya munini yariko babwira ibyerekeye iki muri rusange? Muri rusange cyatumye aza yatubwiye ko twebwe nyene abanyeshuri dukwiye kwiga dusemo inguvu kugira ngo tuzogere naco aho twishikanye. Aratubarira kubijanye nuko abanyeshuri batohirahira ngo baheba amashuri batarabiye ngo ngumba ngo jende kanaka ngo ndafise umuga canke mfise iki. Aduhimiriza kugira ngo twige kugira ngo nacu tuzoshike aho twigejeje. Aratubwira ko tutota amashure kugira ngo tuzogire naco ico tumaze mu gihugu. Hari baheba amashure ku bwinshi aha cyane muri komine ya Mabayi atamvo nimwe yo guheba amashure nikishobora kubabwira? Kubaheba amashure atamvo ndabahimiriza ko baguma ku mashure kuko icyo ushaka kuba urakirondera. Mu gihe uhebye ishure urihebye, mu gihe urihebye utahejeje kwiga ntago ushobora gushika kwihangiro wihaye. Byiza rero bahanura ko batoheba amashure nimba mu ishuri kuriga nubwo byo kwa nkuno munsi ntibisubira kucureka ahubwo urabandanya kugira ngo nawe ejo no munsi byanse cyo birakunda. Nubahimiriza rero ko bobandanya biga. Mbega wiga mu kangahe? Niga mu mwaka wa kabiri wa ekonomi. Wewe wiga mu mwaka wa kabiri wa ekonomi, hariho imisore myinshi ngana na wewe canke iri musi yawe canke hejuru yawe usanga igiye mu byo kurongora hataragera ntanzi afise nta hantu ho gutunga umugore nta kiraka afise cyo gutunga umugore mugabo ugasanga akweze umukobwa canke ate mukobwa inda bigaca bituma ashobora kurongora hataragera. Abo mwe nabo wobabwira iki? Kwabo bantu abahungu kwiyo misore imwe turi mu rugero rumwe kurongora hataragira byica kazoza kawe kakica nakazoza kanje mu gihe ndabigiyemo mu rugero ntarabwiramo. Ni kuvuga ko icambere na mbere nuko ico no bahanura ari kwishuri ni yige
amaze kwiga agaheza amashure hama yige kurondera ubuzima kuko nibyo bimufasha kuyibeshaho. Warize hariho advantage cyane uronka mu gihe warize. Dukurikije nk'umushiteri yadutembereye ujeje ugwaruka muri komine yatubwiye yuko kugira ngo uzoronke icyo ugaburira umuryango niko nawe bamanze uriga ukiga umaze kwiga kuko wararonse ubumenyi kwishuri mu gihe wize hama nawe bikaguha kuzoshika ahandi bikaguha no gutegura imigambi yawe yo gukora kugira ngo uzibeshe ubuzima bwawe. Dufatiye ku bashitsi badutembereye turashaka dusaba abarongozi bishure kwiri lycée communale Kirehe ko bodufasha mu kudusabira mu nzego zo hejuru kugira ngo badusabire amashine turiga ivyigwa bimwe ivyigwa tukavyiga mugabo nta mashine dufise kugira ngo tubashe gukora pratique tuvyiga tubikora. Twosaba ko boduha amashine cyane ni kutwongera dusaba yuko kwayo mahiganwa by'amasport boturekurira bakaduha ibintu byo gukoresha muri sport cyane nk'aya imipira bakaturekurira kugira ngo tujye amasport tujye mu mahigano natwebwe tujye nacu tugire ngo duserukire igihugu cyacu bijanye no koga bijanye no kwiruka kubijanye no kwespoza nko abashitsi badutembere bavuga ngo kugira ngo twerekane ubushobozi cyane twerekane ingufu dufise muri tara runaka turabasare ko bodufasha kugira ngo ibyo byose bihashike nkuko nayivuze ntiriwe ndarandira mu dufasha rero kugira ngo nacu tugire ico tumari igihugu cyacu kandi nacu tuzogire nico tumari imiryango yacu natwebwe tuzogire nico twimari ubwacu. Reka tugushimire cyane kuri umwanshi wo kuturoza. Sasa murakoze nange ndabashimiye mwe mwashoboye kumpa ijambo dushobore kubashikiriza ivyibiro byacu n'ibyifuzo byacu. Turakuramukije. Ntabwo turabakiri. Meze neza. Turashima. Byo kunda ko mwidondora bariko barakurikirana Mabayi Media TV. Jewe nitwa Ningabe Pafir abaniga ku ishure lycée communale Butahana abaniga ikigwa c'ubuhinga scientifique B. Wiga makangahe? Je niga muri 3e poste fondamentale. 3e poste fondamentale kuvuga mu mwaka wa gatatu mu gisata c'ubuhinga bita scientifique B. Twababonye muri ahantu muri ko murabaza ibibazo mu mugwi w'abantu benshi batandukanye abanyeshuri basanzwe biga kuri rishure nyene mbega hajya habaye ibiki? Nabajejwe kwaruka mu komine bari baje kuduha inyigisho kuntu twoza turifata muri kino gihe mu kwiga. Wewe nka wewe ukuntu ngana ni icahe wakuyemwo wavuga uti mu byo yavuze nashoboye gufata mu bintu bitatu bine numva ko nkwiye kugendera? Je hangiro numvisemo nuko shobora kwiga kugira ngire ico nigeza ko uharuye muri iyi minsi ushobora gusanga duteze amaboko leta kugira ngo abriyo yodufasha kumbure mu byo twize harimo ibyo dufasha. Cyane cyane nk'ubu turi ga entrepreneuria mu ya gatatu baradutekerera impanuro zitari zikeye kuko tushobora kwifashisha mu buzima tuzoba tugiyemo mubo batashoboye kugira amahirwe yo kuja kuri kaminuza. Hariho ugwaruka gwinshi rukora heba amashure ruvuga ruti nta kazi gahari ntaco tumambandanya niga wewe rubwira iki? Akazi karahari ahubwo bisaba kwiga kugira ugira ico ugezeko. Ushobora kuva mu ishure uno mwaka nkanje niga mu ya gatatu nk'ubu ushobora kuvamwo kumbure je shure rya scientifique ntago riherera mu ya gatatu. Ushobora kubandanya kaminuza kuko twe dufise amahirwe yo kwa patena mu bisata bitandukanye. Hariho kandi rundi gwaruka usanga rungana nawe we mugabo ugasanga rushatse kwifuje kurongora hataragera turaheza amashure kandi rukibana na abavyeyi bago ugasanga rurarongoye ruteye mukobwa inda amujana ugacahura n'ingorane zidasanzwe mwe nabo ni icahe gishobora kubahanura ubabwira? Je kintu no bahanura nuko boreka kuzana abagore bakiri bato na kuko la generation baba bayishe kuko bashobora kubyara abana benshi batandukanye kuko bivanye n'ukuntu baba bahuye bakiri bato nago baba barametriza biology kuko haruye ubyara abana benshi mu gihe uzanye umugore ufise imyaka mikeya. Biba bisaba rero kuzana umugore umaze gukura umaze kugira nico wigeza ko ugaburira umuryango. Kubgawe ubona uru rugendo waserukira komine yagize ubona rwarukenewe canke ni kubatesha umwanya?
yagwari rukenewe kuko uharuye baduhaye impanuro zitari zike na cane bafatiye ku bantu bahiba ishure batwaye inda n'abandi bazitwaje baduhaye impanuro ko ari kwiga kuko haruye n'abantu benshi bakunda kuva mu ishuri bagiye ku bagabo abandi nabo bazanya abagore kandi nta n'ikintu bafise babagaburira icari gikenewe ko baza vraiment. Reka tugukengurukire cyane kuri uyu mwanya ushoboye kuturonsa, wakoze cyane kuri uyu mwanya. Murakoze. Amakuru yanyu meze neza? Ego bakwitanga iki? Itane bitanga Cynthia wiga hehe? Niga kuri lycée communale Butahana muri section scientifique muri première poste fondamentale. Nawe we twakubonye ahantu hari ugwaruka rwinshi rw'abanyeshure basanzwe biga kuri rishure nyene wigako, mbega hajya nawe bari waje mu biki kunaguma mbona wumviriza byari biki? Twari twagendewe n'abashitsi bari baje kuduha inyigisho n'impanuro guhanura abahungu n'abakobwa kugwaruka gubu. Izo nyigisho zazerekeye iki ugerageje kuraba ku cuwe wasigaranye mu mutwe? Zari zifatiye kuguhanura ubwo gwaruka kugira rukundi ivyigwa, rukunde intambo z'ikirundi, tugendera indero runtu kwifata ibintu nk'ibyo. Abigeme benshi bangana na wowe benshi barakunze guheba amashure ugasanga batwaye inda barongoye hataragera, wewe hari icyo ushobora kubatekerera, icyo ushobora kubahanura? Tworeka kugendera ku bintu byo guhurumbira ibi byambagwa, guhurumbira ibintu by'ibyambagwa hanini nibyo bituma dutwarinda, cyangwa icyo no bahanura twokunda amashuri nibyo novuga. Wewe urafise ka telefone mbega? Oya, je nta telefone afise. Kubera utafise ka telefone? Kubera bambariye ngo nzoronka telefone mpejeje. Ubu yiteze no heza amashuri? Ni igiki ushobora kugira urundi gwaruka nago rutunga ama telefone hataragera batarahize amashuri? Bambura bakareka bakazozironka telefone bahejeje amashuri. Turagushimiye cyane kuri umwanya udushoboye kuturonsa. Murakoze namwe kuba mwaje kudutemberera mukaduha izo mpanuro. Bakunze Mabayi Media TV namwe mwadukurikiranye, reka tubashimire cyane, tubizeze ko izi ngendo bariko barakora abaserukira ugwaruka muri komine zose na Mabayi Media TV na twebwe tuzoja turabaherekeza kugira dushobora kubashikiriza bimwe mu byo bariko baratanga kugwaruka rusanzwe gwiga ku mashure yisumbuye ari ngaha muri komine Mabayi. Turabashimiye cyane rero kuko butaragira sabone cyangwa subscribe biraba munsi iki kiganiro aho handitse sabone cyangwa subscribe tufyondako, umaze gufyondako ucurabaho haragakengere nako nugakoreko, umaze wakora kushaba handitse tute cyangwa all naho ndico hakora, hanyuma uzoce ushikirwa n'ibiganiro byacu tuzoja turashirako kuri Mabayi Media TV. Turabashimiye cyane rero ahasigaye naho mu kindi kiganiro. Bye bye.